Cuti namwe bagenzi b'insamirizi Radio Maria Burundi, kaze dusangire ijambo ry'Imana y'uyu munsi. Turi kuwa mbere ugira kabiri ukwezi kwa gatandatu, turi kuwa mbere ukurikira umunsi mukuru wa Pentekoti. Twatanguye igihe gisanzwe. Igisomwa ca mbere igitabo c'amamuko ikigabane ca gatatu akarongo k'icenda gushaka akarongo ka 15 n'akarongo ka 20. Izaburi yitabiriza ico gisomwa ni izaburi ya 86, nayo inkuru nziza tuyikura mu nkuru nziza ya Yohani ikigabane ca 19 akarongo ka 25 gushika ku karongo ka 36. Kaze dusangire imfungurwa y'ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi duhimbaza Bikira Mariya, umuvyeyi w'Ekleziya. Tugire agacerere twakire ijambo ry'Imana mu bugamburutsi bw'umutima. Mukaba muri kumwe na Padiri Yeremiya Bukene muri diocese nkuru ya Bujumbura. Ivyo dusoma mu gitabo c'amamuko. Umugabo amaze kugarariza, umukamamana yaciye amuhamagara ati, mbega uri hehe? Umugabo nawe aramwishura ati, nakumvise ishwabishwabi mu ndimo, nshangira ubwoba kuko ndi gusa, niko kwinyegeza. Nawe asubiza yati, ninde uwakubwiye kuri gusa? Wakabaye wariye ivyamwa vy'igiti nari nabujije kurya? Wa mugabo yishura ati, ni wa mugore wampa yanzaniye ivyamwa vyaco nanje ndarya. Umukama abwira umugore ati, wagize ibiki? Umugore nawe aramwishura ati, ni inzoka yampenze ndarya. Umukama abwira rero inzoka ati, ko wabikoze uragacibwa mu bindi bikoko vyose, ibito bito nibiba mw'ishamba. Uzogenda uriburura kunda, kandi indya yawe ntivu gushika gupfa kwawe. Nzokwankanisha wewe bene umugore, abawe n'abiwe bazuzirana. Azoguhonyora ku mutwe, nawe umukomore ku gitsintsiri. Umugabo yita umugore we Eva, kuko yabaye nyina w'abantu bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Vyinira umukama akavyino gashasha, kuko yagize ivyiza vy'agatangaza. Vyinira umukama akavyino gashasha, kuko yagize ivyiza vy'agatangaza. Vyinira umukama akavyino gashasha, kuko yagize ivyiza vy'agatangaza. Urukiza turukesha we, ruva kuko uryo kuwe kweranda. Vyinira umukama akavyino gashasha, kuko yagize ivyiza vy'agatangaza. Umukama yaramenyesheje intara z'amahanga yuko ari we akiza, kandi yuko ari we ntungane. Yaributse ingene yakunze n'ingene atazohemukira umuryango w'Isirayeli. Vyinira umukama akavyino gashasha, kuko yagize ivyiza vy'agatangaza. Bakavantara bose bariboneye ingene Imana yacu ikiza. Wasi y'uvu kagera, komera amashu umukama, zamiriza akanyamuneza. Vyinira umukama akavyino gashasha, kuko yagize ivyiza vy'agatangaza. Ivyo dusoma mu nkuru nziza Yezu Kristo yanditse Yohane. Iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina wiwe na nyinabo Mariya muka Kropasi na Mariya Madalena. Yezu rero abonye nyina wiwe ahagararanye na wa mwigishwa yakunda, abwira nyina wiwe ati, wa mukenyezi we, nguyu mwana wawe. Hanyuma abwira wa mwigishwa nawe ati, nguyu nyoko wawe. Kuva ubwo nyamwigishwa acajana Mariya iwe. Ivyo biheze kubera ko Yezu yarazi ko vyose birangutse, kandi kugira ngo ivyanditse biranguke acavuga ati, ndanyotewe. Hari agakono kuzuye isiki. Bashira rero ipampa ku nkoni, barikoza muri iyo siki, bararimuha ngo anunuze. Yezu amaze kunywa nyasiki vyose birarangutse, araheza ajondamika umutwe aracikana. Kubera ko wari umunsi wo kwitegurira isabato y'ico gihe nayo ukaba wari umunsi mukuru uhambaye,
Abayuda rero basaba Pilato ngo bavune amaguru y'abari babambwe baheze babakure boye kurekera imivyimba ku musaraba ku munsi w'isabato. Abasirikare rero baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwa kabiri muri bamwe babambwe hamwe na Yezu. Bashikiriye Yezu basanga yamaze gucikana, ntibamuvuna amaguru, ariko umwe muri nyabasirikare amusogota icumu mu rubavu, haca hisuka amaraso n'amazi. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanye wenda batumire dusangire amajambo y'Imana dujeje kumviriza. Duhere ku ntango, amamuko n'insiguro y'uyu munsi mukuru wa Bikira Mariya umuvyeyi wa Ekleziya. Ubwa kabiri, Bikira Mariya umuvyeyi wa Ekleziya, Ekleziya igamburuka kandi yatyorowe na Yezu Kristo. Bwa mbere rero, amamuko n'insiguro y'uyu munsi mukuru. Uyu munsi mukuru wo kwibuka Bikira Mariya umuvyeyi wa Ekleziya ni umunsi mukuru utwibutsa yuko ubuvyeyi bwa Bikira Mariya nka nyina w'Imana buheza bugashikirana twebwe bugaca buba ubuvyeyi bwa nyina w'abakristo, nyina w'abemera, umuvyeyi wa Ekleziya, kuko Yezu Kristo wenyene yavyipfuje igihe yashikiriza Ekleziya nyina wiwe mu kumushikiriza Yohani twese twibonamwo, akagira ati kwa mugore we uyu mwana wawe, akabwira Yohani ati nguyo nyoko wawe. Ego nivyo uyu munsi washinzwe na Papa Francisco wenyene, ariko byaje biva kure cyane kuko Papa Paul wa gatandatu itariki 21 z'ukwezi kwa 11 1964 bariko basozera ibikorwa vy'ivyigwa canke ibiyago bigira gatatu vy'inama ya Vatikano ya kabiri, wenyene yari yabimenyesheje, aho yamenyesha ko Bikira Mariya ari umuvyeyi wa Ekleziya. No mu 1975 icicaro ca Papa i Roma carashikirije yuko hoba inkuka y'imisa igenewe Bikira Mariya umuvyeyi wa Ekleziya, naho uwo munsi bataciye bawushira ku kirangamisi c'imisa zihariye zisanzwe zitegekanije. Papa rero yaje akurikirabo, ntibagiye mbere n'umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri mu 1980 yatumiye Ekleziya kuhimbaza Bikira Mariya nk'umuvyeyi wa Ekleziya muri ya mazina ya Bikira Mariya y'i Loreto, komoka mu nzu y'i Loreto, umubano w'i Loreto. Nuko rero Papa Francisco mu mwaka wa 2018 niho yashiraho kuzokwibuka Bikira Mariya umuvyeyi wa Ekleziya ku munsi wa mbere inyuma Pentekoti, kuko yabona ko Pentekoti kandi nivyo Pentekoti ariho Ekleziya yavuka. Ariko nsubiye inyuma muri kahise biraboneka neza yuko Bikira Mariya umuvyeyi wa Ekleziya mu nyigisho no mu majambo mu bisabisho bya bamwe vyagiye biboneka, nko mu nyigisho za Agostino Mweranda. Agostino yaravuga ati Bikira Mariya ni umuvyeyi w'ingingo za Kristo. Hanyuma Papa Leo wa mbere ariwo bita Leo mukuru nawe nyene yarashigikira yuko Bikira Mariya ari umuvyeyi wa Ekleziya, cyo kimwe na Papa Benedicto wa 15, cyo kimwe na Papa Leo wa 13. Nuko eka mbere naho twonavuga n'umweranda ego Ambroise w'Imilano nawe yavuga yuko Bikira Mariya ari umuvyeyi wa Ekleziya. Papa rero Francisco tariki 11 kwezi kwa kabiri umwaka 2018 mu gihe bariko barahimbaza isabukuru y'ijana na 60 y'igitangaro ca mbere cabereye i Lourdes, yaciye asaba ko uwo munsi mukuru woba itegeko muri Ekleziya. Ubuvyeyi bwa Bikira Mariya, twese turakeneye ubuvyeyi bw'abavyeyi bacu kugira ngo dukure neza kandi tuba abantu bakuze, abantu bubatse neza. Ubuvyeyi bwa Bikira Mariya rero buraturera, kuko Bikira Mariya araturera mu nyigisho ziwe eka no mu karorero. Eheraba nkaha igihe yabwira abasuka ati murakora ivyatumwe vyose, aratwigisha kandi araturera. Igihe yabwiye umumarayika ati cendo musavye umukama nibimbere nk'uko bivuze, Bikira Mariya atwigisha ubwamburutsi. Agenda yihuta kuramutsa hamwe nabo Elizabeth no kumufasha, atwigisha urukundo ruhebuje. Bikira Mariya ari hagati y'abatumwa atwereka yuko Bikira Mariya kumwe na Ekleziya. Bikira Mariya
ajana Yezu i Yerusalemu akanamurondera yatakaye, bitwereka ko Bikira Mariya yitwararitse abana b'Ekleziya aribo bene wabo na Yezu. Turabona kandi Bikira Mariya ari kiremesha nkuko yaremesheje Yezu Kristo umwana wiwe munsi y'umusaraba. Bikira Mariya yararemesha umwe wese mu misaraba arimwo. Ego nivyo hariho n'abandi bakenyezi twumvise barabagenzi ba Mariya na Yezu, ariko uyu munsi turaba cane Yohani. Inyigisho rero y'uyu munsi cane ku majambo y'Imana twumvise, Bikira Mariya n'umuvyeyi wa Ekleziya yigamburuka yacyorowe na Yezu Kristo. Twumvise ko Yezu Kristo ariho yashikiriza Bikira Mariya umwigishwa, umutumwa, akanamushikiriza twebwe twese munsi y'umusaraba. Aho munsi y'umusaraba niho Ekleziya yavukiye, aho munsi y'umusaraba niho ducyororerwa, aho munsi y'umusaraba niho twumvise bamucumitiye icumu hakavamwo amaraso n'amazi, bisigura amasakaramentu akuza Ekleziya ayicyorora akayituma isayangana. Bikira Mariya munsi y'umusaraba, ego cane n'ahantu h'ubutwari munsi y'umusaraba. Bikira Mariya ntiyagize nk'uko abatumwa bagize aho bose bahunze havuyemwo Yohani. Bikira Mariya nye munsi y'umusaraba nta n'isegonda n'imwe yigeze hava. Bikira Mariya rero n'umupfasoni ahangana n'ibibazo, ahangana n'ingorane zo mu buzima, akaguma ahagaze adakoresha ubukazi, gushavura canke gutukana. Nuko rero twese tubizi umugenzi mwiza abonekera mu bihe bigoye, mu bihe vy'umubabaro, mu bihe aho wenyene ahaka ubuzima bwiwe. Rero naho hantu abavyeyi cane ba mama akenshi barahaba. Aho hantu munsi y'umusaraba, eka no mu yindi misaraba hose aho vyari bigoye, Bikira Mariya yasabwe gushika kure mu kwemera kwiwe. Ego cane, reka tubirabe. Igihe umumarayika muramukije n'indamutso y'agatangaza, Bikira Mariya ntiyategereye iciyo ndamutso isigura, abibika mu mutima. Eka n'igihe Simeon yakeza umwana akanamubwira amajambo adasanzwe y'ubuhanuzi, yabishize mu mutima. Eka n'igihe Yezu yari yatakaye bakamutora mu isengero ry'i Yerusalemu, akabishura yuko bategeza kumenya uko aguma ku gikorwa case, ntibategereye. Bikira Mariya ntiyategereye, ariko yabishize ku mutima. Yibaza ibibazo vyinshi, uwo se avuga ninde? Ico gikorwa ni kihe? Twari kubimenya gute? Eka nikana agihashikirije amagume ingorane barimwe zo kubura umuvinyu umwana wiwe, yamubwiye ati ivyo oyi bikuraba kwiki. Bikira Mariya ntiyategereye, ariko abishira mu mutima, acaca mu mbavu abwira abasuka ati murakwica ababwira cose. Ego cane, n'igihe yamubwira ati nguyu umwana wawe, amubwira Yohani, ntiyaciye ategera vyose ubwo nyene. Eka tutavuze munsi y'umusaraba aho yibaza ibibazo vyinshi, kubera iki babigiriye umwana wanje, mbega isi imeze gutya? Ibibazo ntivyari bike kwa Bikira Mariya. Umusaraba rero udusaba gushika kure mu kwemera. Burya ntimuzokwanka imisaraba. Imisaraba iratuma tuva mu binezero vy'indirimbo, vy'ibitari, vy'inanga, vy'amashi menshi, gutamba twiterera hejuru, tugakura mu kwemera kutarimwo uruhoza. Bikira Mariya rero naho yari yarishuye ati ego je ndi umusavyi w'umukama, iyo nyinshi yewe yagiye irakura, ikomera, ishinga imizi byo mu buzima bwa misi yose no mu bihe vy'umusaraba nyene, mu bihe bigoye. Bikira Mariya munsi y'umusaraba yakiriye ubutumwa bushasha. Hejuru kuba nyina wa Yezu Kristo, agiye kuba nyina w'abantu bose, nyina wa Ekleziya. Ubukristo rero nyabwo bushinga imizi umusaraba wa Yezu Kristo. Ubuzima bw'umukristo bushamikira ku musaraba wa Yezu Kristo. Naho tutariko turiga ivyerekeye amateka y'umusaraba wa Yezu, abakristo bakunze kuririmba ati umusaraba niryo bendera rizoserukana imbere y'Imana. Ariko munsi y'umusaraba niho twiganzuriye agasuzuguro ka Shetani, niho Yezu yadusubiza iteka ry'abana b'Imana. Niho Bikira Mariya yaronse ubutumwa bwo gushigikira abashaka kurwanya Shetani bakayihonyora umutwe. Nkako uyo muvyeyi yagumye munsi y'umusaraba arahangana n'ububabare ashigikira umwana wiwe. Nuko rero twebwe batumwa, twebwe bigishwa ba Yezu Kristo b'uyu munsi nka Yohani, twakire Bikira Mariya tumujane wacu, tumushire cane mu mutima wacu, tumushire ku mutima. Ico kibanza ca Bikira Mariya. Ekleziya rero yashimye yuko abakristo bakwakira Bikira Mariya nk'umuvyeyi wabo. Ikibanza ca Bikira Mariya mu mitima yacu, mu buzima bwacu, mu miryango, muri Ekleziya n'ubuvyeyi bwiwe. Ego cane kubona Yezu apfundikanye ubumwe bwa Yohani na Bikira Mariya bari munsi y'umusaraba n'abari ku musaraba, vyerekana ko cari ikintu c'agaciro atashobora kugenda adashize mu ngiro. Nguyo nyoko wawe, nguyu mwana wawe. Nuko Bikira Mariya rero nitunga rikomeye. Bikira Mariya nitunga rikomeye twahawe na Yezu Kristo, twarazwe na Yezu. Ni nkuko yogira ati nguyo nyoko wanyu bagenzi, nikirumara azobafasha vyinshi. Nawe akamubwira ati akira ng'abana bawe muvyeyi,
ndabazeyemwo vyinshi n'umuryango wanje urababera nawe umuvyeyi n'umuryango wawe. Abagerageza gushushanya Bikira Mariya bamwerekana ari hagati abatumwa bariko barasenga, abatumwa bumviza ijambo ry'Imana, abatumwa bari mu bumwe. Twobisoma cane cane ubwo bumwe bwaranze abatumwa igisabisho mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca mbere akarongo ka 14. Bikira Mariya afise ikibanza kidasanzwe rero, ikibanza co hagati, ikibanza co mu muryango. Ariko kandi ubuvyeyi bwa Bikira Mariya burabonekera mu gisabisho ciwe. Bikira Mariya aradusabira ati nta muvinyu bagira, ivyo yikoze ikana ariko nubu arabikora. Uwo n'umuvyeyi atigera yibagira abana biwe, nta muvyeyi yibagira abana atapfuye umutima. Bikira Mariya aribuka abana biwe eka n'ubukene bwabo. Ariko kandi akacagaruka akatubwira ati abantu baronka umuvinyu bawuhawe n'umwana wanje n'abantu gusa bashobora gukora icyo basavye cyose. Nico gituma nabatumiye ngo tuzirikane ko Bikira Mariya muvyeyi w'Ekleziya igamburuka kandi yatiyorewe na Yezu Kristo. Igamburuka. Igisomwa ca mbere twumvise ingene Adamu na Eva bavuye mu masezerano bakaja kuganira n'inzoka bakarondera ngo kwikukira ubwenge buhebuje, ariko uruhombo rwabaye runini. Agateka kabo karagiye basanga bari gusa babura amahoro, baja kwinyegeza, bava mu bumwe bw'Imana, basigaye babona ko Imana ari yo gutinya. Umugabo n'umugore baratandukana, eka mbere baratanako n'imyikomo, eka mbere n'ivyaremwe birahava ntivyaba bikiri mu bumwe n'abantu nk'uko Imana yabishatse ku bana bayo n'ivyaremwe bindi bisigaye. Ubuvyeyi bwa Bikira Mariya rero muri Ekleziya buradufasha gusubira kuronka inema n'ingano za mutima mweranda kugira ngo tube ba Yohani Batista bakundwa na Yezu kandi bakunda Yezu bamugamburukira, abatumwa b'Imana, abigishwa muri Ekleziya. Nuko rero Bikira Mariya aradutera intege umwe wese kugendera amabwirizwa y'Imana, kugendera mu ibwirizwa cyane cyane ry'urukundo, kugwanya shetani ya kera, shetani y'umubeshi, kuyihonyora umutwe naho yo dukomera ku kitsinzire, tukabandanya turi kumwe n'umuvyeyi Bikira Mariya kuko iyo nzoka yaratsinzwe kanatsinda yatsinzwe na Yezu. Uguhonyora umutwe shetani rero no kugwanya ivyiyumviro bitagira mvura vy'abo uyu munsi ngo bazana imico mishasha, ugasanga isambura Ekleziya, igasambura imibano y'abantu uhereye no ku muryango, hama ahiciye izo nyigisho mbi ziciye hagasigara urupfu n'isambuka ry'ubuzima bw'abantu. Muri iyo ntambara rero twosaba Bikira Mariya ngo adutabare. Bikira Mariya muvyeyi wa Ekleziya, Mariya mweranda nyina w'Imana na nyina wa Ekleziya, dusabye twebwe bononyi ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwari kumwe na Padiri Jeremie Bukene wo muri Diocese nkuru ya Bujumbura, nkaba ndabahezagiye ku izina ry'Imana. Imana nibahezagire yo Data, Mwana, Mutima mweranda.